Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bana b'Imana dusangira urugendo rugenda mw'ijuru, ndabaramukije mw'izina rya Yezu Kristu, nitugire Kristu. Uno musi nipfuje ko dusangira indoto nagize, ndipfuza kubabwira indoto nagize. Uyu munsi ni itariki 26 z'ukwezi kwa gatatu. Hanyuma nagize iyerekwa, numva nipfuza ko nobabwira. Hari nabo shobora kunsigurira ibyo ari byo canke se nanje ngerageje uko ndavyiyumvira, kumbure hakaba hariho icyo byotubwira. Rero uno munsi ni kuwa gatandatu. Usibye ko iyi audio bashikira ari nko kwa Mungu canke kuwa mbere, ndabona satani tavyoroheye kuko sigaye hariho amavideo mpostinga bikanka kwaza, yanaza nkasanga yacitse nkababuye akasiringe. Rero ndabona satani atavyoroheye, mugabo yaratsinzwe mu izina rya Yezu Kristu. Basi rero nagiye kubona mbona ndahantu nyene mw'isi heza n'abandi bantu turi mu musayangano, nyene umusayangano, nkabona abagore bari kumwe n'abagabo babo, abagabo bari kumwe n'abagore babo, abana ari umusayangano. Noneho je ngiye kubona mbona nanje abantu bariko abagabo bantereta. Hanyuma mbwa nkumva sindabipfuza ko twobana, bantereta bipfuza ko tubana, nkumva sinipfuza kubemerera ngo tubane. Nkumva toya jewe sishaka kuja mu by'urukundo kandi ntabwo niyumva mu kubaka. Ariko nyuma haza n'ubundi musore nyene ngo acengera nyene ngo anyere ku rukundo cane, ngo agerageza kubumba utuntu nyene nka kurya bavuga nimba ari gutera ivi, ashaka ngo anterere ivi, akaza agapfukama imbere yanje ambwira ati nukuri hamwe wonyemera nozogutetesha, nogukunda, nogira iki. Ndamubwira ntariko rero jewe sindavyiyumvamwo kandi sishaka kubana n'umugabo. Rero yabona ko inyishu ndamuhaye, akagerageza ubundi buryo bwo aribwo bwose bwo kugira nyiyegereze, anyereke ko ankunze cane. Hanyuma haragera naho ndamubwira ni jewe ndi umudamu mfise abana 5. Ati kandi jewe ngira no guca kuvyara, naraciye kuvyara kuko ndakuze. Ese no kwemera ngo tubane wowe ukiri umusore atari umwana nzokuvyarira? Wewe ati akambira ati nyamara jewe urukundo ndagukunda n'uburyo ndakubona, naho tutovyara mugabo nkibanira nawe mu mahoro, ntacyo byoba bimbwiye. Umwanya mukamenga no vyemera. Nkavuga nti nyamara gushika ubu jewe mfise imyaka 48. Nkavuga ati yamara jewe mfise imyaka 48, ndashobora kuvyara umwana umwe canke 2. Ese uyu musore ndamwemere? Ibyo bikaza ibyiyumviro niyumvira kumenga no umwemera. Naca mbona abandi bagore basohokanye n'abagabo babo, abagabo basohokanye n'abagore babo, ukamenga mbonye urukundo uwo muntu ari karama, ukamenga no umwemera. Mugabo ubundi mutima nkumva ati oya. Hanyuma uwo musore ndamubwira nti rero jewe ntabwo ndiko ndaguha inyishu by'ukuri yuko je twobana nawe. Ati kubera je numva ntashaka kubana n'umugabo. Ati rero atariko kubera urukundo mbona ufise ntivyazonjamwo, nzovyemera, nzokwemerera, ariko ubu nta nyishu ufise. Agaca gerageza nyene kunyereka urukundo nyene, akaza agapfukama imbere yanje, akambwira ati mbese akoma amashiti zipora hamwe wonyemerera, je nzokudabagiza, nzogutetesha. Basi rero ariko ntaravyemera, umugabo umutima umenga wombwira kuvyemera ko nzovyara n'umwana, kumbure shobora kuvyarana n'umwana nawe canke 2 nkabaho twe nawe tukabana neza. Ariko umutima umwe wo bisunikiramo, ariko uwundi mutima utabinyemerera. Rero
nagiye kubona mbona ndahandi hantu ariko muri Nyagice nyene, hanyuma mbona abana babiri b'abahungu bari nko mu myaka 13 14 bakiri bato. Hanyuma ngo abavyeyi babo baravuga ngo turabaguhaye ngo urabitwarira. Hanyuma nyabana bakanyegera cane, ndababwira ati nta ngorane je nzobitungira. Noneho ngiye kubona aho ndi mbona ariko muri Nyagice nyene mbona hariho igiti, icyo giti hejuru cyarimo inzoka. Inzoka nyene ikiyoka kinini ngo kindaba, kandi ngo kiraba abo bantu bose bari muri icyo gisagara, ngo kibaraba nyene kinungarariye muri Nyagiti. Hanyuma nanje nyakiyoka nkakiraba ariko nyakiyoka kikaguma kindaba. Hanyuma n'abana babiri mugabo ye kubona turahantu menga turajyamye, mugabo nkumva nyabana no biyegereza kandi nyene twipfutse. Mugabo nyakiyoka ngo kikaza kiravuga amajambo, kandi baba abandi bantu bakumva bariko bararyoherwa n'amajambo y'icyo kiyoka kiriko kiravuga. Mugabo je ndakibwira ntiwowe uri inzoka, uri kiyoka kibi, ati uri kiyoka cy'ikigome, ati nta nzoka yabaye nziza. Hanyuma nacyo kindaba kishinga ijisho, mugabo nyuma ngo nkaca nirenza kwikireta ngo nipfuke ngo nikimvume. Je ngo ndakivuma waravumwe, ni niyo mpamvu n'Imana wewe yakuvumye, ni niyo mpamvu wewe n'Imana yakuvumye. Uri kijuju cy'ikiyoka. Hanyuma ngo gica kiragira uburakari rero kimvuma ngo wowe ngo reka ndakuvume, ngo wowe ngo nabo muri kumwe ngo ndabavume. Hanyuma nyene ngo ndipfuka n'abana, mugabo umwana umwe ngo agashaka kuza kubyura umutwe ngo arabe yicara mbere nk'uwo kwicara arabe nyakiyoka. Nkamubwira ati oya, hubwo hunga reka kukiraba. Umwana umwe ndamwiyegereza, uwundi mwana nyene ngo kubera ngo numva ngo kiriko kiravuma cane nyene, je ngo nkashaka kugira n'amatwi yanje ntiyumve ibyo kiriko kiravuga nyakiyoka. Mugabo nyene kivuga ngo kimvuma, ngo wowe uri kijuju, ngo udashaka kunezerwa, ngo udashaka iterambere, ngo wowe uri kijuju, ngo nkipfuka ngo kugira amata yacyo ngo ntahave ananja no mu maso. Hanyuma nanje ngo nakivuma, mugabo nipfutse muri bwo nyakirengete, ngo nanje ndahagarara. Nako sinahagarara, ngo ndakivuma ninyegeje muri cya kireta. Ngo ni wowe uri kiyoka, ni wowe warapfuye nabi, n'Imana yarakuvumye, ni wowe waravumwe, wowe uri kiyoka waravumwe. Ati niyo mpamvu Imana yakuvumye, wowe uri umwasi w'ibyiza, ntabwo uri umukunzi w'ibyiza. Nuko babana rero umwe yari yatangwe kukiraba umenga atangwe guhendwa na nyakiyoka, mbona umenga atangwe gusinzira. No ndamubwira ni wowe ngo unyegere wipfuke, amata yacyo ntazaragushikira, ntagushikire, ati pfuke gose. Babana babiri ndabapfuka, ariko hirya no hino yacu babandi nabona bari mu misayangano, bariko baririra, bariko barinywera, bo baranezerewe ntacyo bibabwiye, bumva banezerewe no kubona ayo majambo icyo kiyoka kiriko kiravuga, kiriko kiranantuka, kinamvuma. Imana idutabare cyane. Ariko Satani yaratsinzwe mu izina rya Yesu Kristo. Je narahezagiwe na Yesu Kristo. Basi noneho rero numva ngo haraje umutima muri jewe, ngo mbyuka aho hantu ngo ndahaze ngo ngende ukuntu ngo mpungana abo bana. Candagenda na cyakireta tukipfukiriye na babana babiri, turagenda tuva aho hantu cyakiyoka kugira nikigume kindaba ngo kigume kituvuma. Turagenda turaca muri abo bantu, turigendana na babana, mbona ndabashije kubajana. Turagenda mbona ndageze ahandi hantu, hanyuma ariko je ntangura kuza niyumvira senga mbwira Yezu, ni Yezu rero
ujya musore nabonye ari kundondera jewe sishaka kuba no mwemera ngo tuzobane ati kuko hamwe nogenda kubana n'ujya musore je no hava nisanga ntakigukunda ngo ntakigukorera nkuko nahora ndabigenza ati wo no hava sanga ibyo nipfuza kugera ko bikwerekeye ntabigezeko ati Yezu rero jewe ujya musore numva atawe nshaka atifasha kwihangana kugira ngo nkomeze ndagukorere atamajambo y'ujya musore ntayo nshaka kumva rero ngera handi hantu ahose naca nabona abantu bari mu musayangano ari muri quartier nziza nyene mu gisagara kiza ngiye na babana turi kumwe mbona nserukiye handi hantu nserukiye handi hantu naho hari umusayangano abamama bambara neza abantu bariko baritegurira mamariya yaje n'ibintu by'ibirori bimwe by'ama birthday n'ibindi by'ibirori nuko mugabo mbona handi hantu menga abana bo babakinira nca mbona umwana ari mbona umugore yicaye ahantu yibereye muri telefone kandi mw'ibyo bice nawe umwana wiwe yari karahakinira mbona n'abandi bana bariko barakinira ahandi hantu nk'uko ariko mbona umwana yiyahuye ari mu umugozi uri kuramurigura ngo apfe ariko nyamwana ntabwo yabigize wewe ashaka kwiyahura ubwo yari umwana ari karakina noneho murabona nko mu iterambere ryo mu bazungu murabona hariho ibintu no mu Burundi mu bakize biriyo usanga hari ikintu kimeze nk'uku kiri kutuntu abana bidenya ko canke mu buryo butandukanye ariko nyahandi nabona nakagozi kamanitse ku kintu kari gasokera hasi ariko atari kiziguriko gisanzwe murazi hariho nkuko twovuga hano imbere harimo ikaramu harimo umupira w'ikaramu wandika umuntu akuye ko ashobora gukurako imbere agasigarana ikaramu murantunga ndabereke akarorero umuntu akaba yokurako igikoba hanyuma agasigarana nkaka nukuvuga rero wari uwo mugozi nyamwana yararimo umuntu akaba yokurako ikintu kiri imbere kano kari imbere gwari urutsinga rukaze ukomeye gwari rutuma umwana yopfa kuko ako kandi k'iplastike koko konacika basi nyamwana rero mbona arikarenena yabuze ikimutabara agomba gupfa ndavuga nti yo umwana ariyahuye kandi hirya yiwe hariho wa mumama yibereye muri telefone nibwo rero je nagiye nirutse hanyuma nirukanza gutabara wa mwana kandi mbona ngonganye n'umwana wa mugore ndamucako mbona nyamwana arahenutse kubera nariko ndiruka gutabara wa mwana ari mu mugozi kumbure ndamurokore atarapfa wa wundi yaje kunyitambika imbere ariko ndamucako mbona aratembagaye aho nciye mugabo je niruka nkomi induru ngenda gutabara wa mwana ari muri wa mugozi ndamufata nk'uku kugira umugozi ntumuhanishe hanyuma ndamukura muri wa mugozi ndawumukuyemo hanyuma ndamuraba umwana rero yari yamaze kumera nk'uworagara izosi mugabo ndamushira mu gatuntu kanje ndamugumbatira nguma mvuga nti Yezu tabara uno mwana ntacikane Yezu mutabare hanyuma mbona wa mwana arazanzamutse ntiyapfuye hanyuma ndamugumana niko rero kugenda amaja hirya na wa mudamu yarafise telefone ari karandaba tugenda hirya tubona mama w'uwo mwana hanyuma ndamubwira ntariko mama ni kubera iki umwana ashobora kuba yaragiye gufira hajya ahantu kandi ubona yarakira umwana mutoya kuki utamwitayeho wajewe no kuja mu bintu by'ibirori utabona ko umwana wawe ukareka umwana wawe n'umwana wawe yaragiye gupfa hanyuma nyene nyamumama aramwakira amera nk'uwoshimira basi
hanyuma muri nyagice haciye haboneka uwundi mu mama aca mu mwana wiwe w'umukobwa arambwira ati urazi ati umwana ndamukwihereye ati uramwirerera ati uzomushire no mu ishure urakomeza umwigisha ama umwana wiwe ubwo mbangiza abana 3 hanyuma hari n'ahandi nagiye kubona mbona abavyeyi mbona undi munavuga ngo aba bana ngo barakurikira zipora ngo zipo ngurazobirerera ngurazozura bafasha kandi gusa je niyumviriye sinibaza ko kwari kubafasha ari kubagaburira canke kugira iki ahubwo bana b'Imana hari igihe Imana iduha message canke se birikira twereka ibintu mw'isi uko biriko biramera jewe nyuma nabyutse ndatekereza maze kuzanzamuka natekereje ibintu nariko ndarota rero iyo ndinze ndota indoto zirimo inzoka numva mbabaye nkumva nyene kurota inzoka si nziza abana b'Imana muribuka muri Edeni ukuntu yahenze Eva ukuntu yahenze Adamu nawe agahenda Eva umugabo wiwe rero niyo mpamvu mana izi nzozi ndose ntekereza rero ukuntu nabonye wa musore abagabo bariko barantereta ngo tubane bamwe bafise abagore mugabo bakaza bagere ku rukundo rurenze bo nkunda ariko ibyo binaniranye hakaza umusore azanye urukundo rudasanzwe hanyuma bana b'Imana nibaza ko mw'isi abantu ntitukwiye gusamara je nabonye ko ni message Imana yampaye kandi je ndashimye Imana kubera ko uwo mugabo byarangiye jewe ndiko ndivugira nti Yezu hamwe jewe no kwemera wa musore wosanga ntakitayeho kuvuga ubutumwa bwiza ntakitayeho kugukorera basi ndashima ko ntabonye ko nagiye muri ibyo byisi abantu nabonye n'abantu bibereye mu byisi bijajaye binezererewe abantu bari mu musayangano abantu bari mu babona kwisi bayiranguye iyo shitani nabonye icyo kiyoka nabonye kiri mu giti ni shitani hagaze hejuru y'abantu bose irikira bakontorora iravuga bakayumvira abantu bake nibo batariko barumvira shitani nkuko nabonye bajya abana erega Jesse nibaza ko bari abana nyene abana batoya bo kuvuga ngo ndiko ndahungisha abo bana canke nabariko nofasha oya ahubwo mwiri jambo ry'Imana mvuga bamwe baraza bakampungira ko bakavuga ati nyamara uyu n'umukozi w'Imana reka twumve ibyo ariko aratubwira abo babyumva babitegera nibo bajya abana babiri nababandi nyuma nagiye mbona bemera bakunda ijambo ry'Imana canke bemera Imana ababandi benshi nabo nabonye bari kumviriza cya kiyoka bari kumviriza iby'isi bari kwikundira iby'isi jewe nabona ari mu museyangano cya kiyoka cyamvuma ngo uri kijuju mani dutabare cyane cyambwiye muri kijuju wewe udashobora kubona iterambere guri kuranga iterambere guri kuranga ibyiza yewe ngo nanje nkipfuka mu kireta ngo nashaka ko n'amata yacyo yongerako Imana yo mwijuru ikomeze kumpa gukomera cyane kubera abana b'Imana ndiko ndaraba iby'isi ntibiba byoroshe muri iyi minsi nagiye mbona abantu bandangira ahantu hari akazi kanahemba amahera meza kandi koko hariho ahantu nari niyumviriye ndavuga ati ariko nk'ubu Jesse nogenda kuyikorerayo ayo mahera nkayacagagura nkazokwikorera ibintu nk'ibyo kandi
ngiye nko gukora akazi karaho nari numvise kuko nkontoroye nk'akazi nariko ndumva hariyo akazi nariko ndumva shobora guhembwa nk'amadolari 50 ku isaha. Umuntu ngo akora amasaha 8, umuntu akoze amasaha 8 ahembwa 50 ku isaha, ndumva yo baramajana ne ku munsi. Nkoreye amajana ne ku munsi nkakora iminsi 5, hanyuma mu yindi ndwi nkakora iminsi 5, mu ndwi 2 nkakorera ahubwo amajana ne mu ndwi aranarenga, ahubwo amajana ne iminsi 10 wosanga ndiko ndahembwa ibihumbi kamanyi 8 mu ndwi 2, ibihumbi kamanyi mbari 4. Anyway, basi ndavyumvira ariko nkaca nkubitisa agatima kuri Yezu Kristo nkavuga ninagenda gukora akazi nzisanga ntakironka umwanya wo gusoma Bibiliya, ntakironka umwanya wo gukora ama audio n'ama video. Akazi ka Yezu ndagahagarike kandi aricyo Yezu yantoreye. Naravuze abama bandanyira ubuzima narababwiye ntoya je singiye kwiteranya n'Imana n'ibyisi, iby'Imana yampaye nzoshimya ivyo ntabwo noza kubakura. Ewe hariho n'umuzungu araho kabisa yari yandonke akazi keza. Anyway, rero novuga rero ati abisi rero turiko turiruka n'iterambere, shitani ikiratubesha iratubeshesha amahera, natwe tugiye gucurika imitwe yacu mu byo kurondera amahera n'inyungu zirenze, kuko numva ati kandi nshobora gukorera amahera ugasanga ndubatse inzu nziza. Mu by'ukuri jewe mu gihe cyahera nareretswe inzu nziza y'ibyumba 5, kandi bibaza none iyi nzu ndi kwerekwa yo nzoyibona gute? Ariko kandi n'inzu mbamwo nayeretswe ndi Tanzania, nayibonye nyuma y'imyaka ngira 20 canke 10. Rero ibyiza byanje biza bivuye ku Mana. Niyo mpamvu rero mwana wa mama ndikubwira ntiwishinga iby'isi ngo Satani komeze kuzanire byinshi wubaka amazu, ugura amamodoka, uhindisha ibintu kandi utabona ibintu biri imbere yawe canke urupfu ruri imbere yawe, ukabona ko mwisi uri mu munezero ariko utazi biri imbere yawe. Nuguca ubwenge. Rero novuga rero ati ndabona Satani jewe ndikungendako, ariko Yezu akomeze kubana nanje, kandi Yezu yambwiye ati mwana wanje ukomere, aho uzoba uri hose nzoba ndi kumwe nawe. Cyo nizeye cyo ndi kumwe na Yezu Kristo. Mw'iyi minsi iyo mpostinze zirya ntahe zanje ziraza neza, kandi ndayipostinze ku mugoroba w'ijoro buca mu gitondo yamaze kujako. Mboneyeho no kubwira abantu bari babonye video twapostinze iriko ahantu muri La Prama ibirunga byabaye bibi. Rero nasanze agace ihagiye ko akantu k'iminota 4 hafi 5 nabikasirinze rero, kubera ko ijya nayipostinze kuva kuwa kangahe, ahubwo nyuma naje gushiramo intahe yoyo nari nayipostinze haheze iminsi narayipostinze. Mugabo bukeye sanga ntiyagiye, ndaje mu gitondo sanga ntiyabaye ready kugenda kuri YouTube ngo abantu bayibone nongere ntange audio yayo. Hanyuma navuga kubera nari iyo inani napostinze, ndavuga ati reka bari yo sanzaza mu bantu. Rero ejo nongera kuyipostinga, ndayipostinze uyu munsi namenya ati buca yagiye ko neza, kuko twayipostinze mu gitondo ari uko ngira njana abana ku ishuri. Mugabo ku inzi ko ku mugoroba nza kuyitanga sanga ntiyagiyeko.
n'ubundi n'uyu munsi twongeye kuyisubiramo. Urumva rero kandi si yo gusa, hariho inyigisho iba kabisa, ari inyigisho satani yitambika imbere ikanka ko bica musinzi rero, ariko Yezu Kristu akomeza kure mu nzira iyo mitego ya shitani. Imana yo mwijuru ikomeze tube hafi cyane. Mbandanya kubabwira ntimwitwisinga ibyitunga byo mu isi bihera mu mwanya muto. Nari nipfuze ko dusangira iyi ndoto nagize kugira n'uwo ari we wese arabe ko ari icyo ubona wombwira, uze kukinyandikira muri komenti canke uzokindungikire muri box kuri WhatsApp. Ego, Imana yo mwijuru ikomeze ibahezagire cyane. Mwarahezagiwe n'Imana. Murakoze. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.